Yesu ashimwe. Haleluya. Dupepera umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Mwaramutse neza. Imana ibihererwe icubahiro. Haleluya. Nagomba kugaruka gato ku gikorwa tuzotangura ejo. Igikorwa c'amasengesho. Ni igikorwa gisaba ko tuciteguramwo. Kuko tutiteguye ntibizoshoboka. Haleluya. Kuko bizodufata indwi zitanu. Urumva hari uciyagira ngo yo n'urugendo. Haleluya. Nta muntu yumva akazobishobora, ariko dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Imana ishimwe. Rero twafashe ko ni kwisonzesha kugira dusenge iminsi yose. Haleluya. Rero nuko twafashe ko twoza duhura ngaha isaha 9. Isaha 9 ni igihe abantu tuvuga ati bavuye ku buzi n'amatarava ku buzi bariko baraza. Rero kaze tumucegwa hako usiba. Yesu ashimwe. Nuva ku kazi isaha 12 azoba asanga hari ikindi kintu gikomeye, inyigisho yo kumugoroba iza guhera isaha 1 y'ijoro. Rero nta muntu yobura kuhaba ni abafise umutima. Haleluya. Rero buri ndwi tuzoba dufise item cyane icigwa gitwara iyo ndwi yose, kizoba kirimo ivyigwa kumbure bitandukanye. Yesu ashimwe. Rero iyi ndwi tuzoba turiko turiyumvira umutima w'umuntu w'Imana. Haleluya. Umutima w'umuntu w'Imana. Benshi nibasenga kubera bumva ko atamahoro bafise bo n'Imana. Ivyo bizotorerwa inyishu. Benshi nibasenga ko bumva umenga ntibakijijwe, mve abari mu vyaha. Ivyo vyose tuzobisenyura kugira ngo dusenge Imana. Haleluya. Rero kaze bizoba ari bihe vyiza. Haleluya. Rero twagomba tuganire ijambo ry'uno munsi. Ijambo nise ntimugire ico mwiganyira. Ne vous inquiétez de rien. Ntimugire ico mwiganyira. Rero turasoma hariya mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Matayo igice ca 6 uhereye hajya ku murongo wa 25. Matayo igice ca 6 murongo wa 25. Turaza gusoma dushikane ku murongo wa 34. Nico gitumye ndababwira nti nimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa, canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya, canke umubiri nuruta imyambaro? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe nimubiruta cane. 27. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwiyongerereza igihe na gitoya ku minsi y'ukubaho kwiwe? Hariho ahandi bavuga ngo ninde yoshobora kongereza ukuboko nguko kwa ntivyunguruza ukuboko uko kware akuguma kureha kwa stiwasiguma ariya yindi. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwiyongerereza igihe na gitoya ku minsi y'ukubaho kwiwe? Niko kimwiganyira kuvyerekeye impuzu. Nimuraba amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa araruha, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo
biriho uwo munsi ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko. Mbega ntizorushiza kubambika mwebwe ab'ukwizera guke mwe. 31. Nuko nimukaganyire ngo tuzorya iki, tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko so wo mw'ijuru arazi ivyo vyose ko mubikena. 33. Ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, n'ivyo vyose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ku vyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa canke n'amaganya yawo. Aha ni ndavuga sa ni Yesu. Urumva ivyo Yesu avuga, kuko hari abavuga ngo yari Pawulo. Kandi ivyo Pawulo yavuze nawe ushobora kongera ko ivyo Pawulo yavuze, nawe ushobora kuvumbura ibindi. Ariko aha c'est Jésus qui parle. Rero twumva mw'iki gisoma ijambo ryagumye rigaruka rivuga ngo ntimukiganyire. Umwami wawe yarabikubujije ngo ntuki, ngo iyo uri kuriganyira uri gukora ikintu Yesu yakubujije. Haleluya. Yarakubujije ati mwana ndagusabye ntukiganyire. Ni nk'uko igihe cyose uri kuriganyira Yesu akavuga ati nukuri ndagusabye narakubujije kwiganyira, ntimukiganyire. Aha tubona bagerageza gukoresha kumbure ibintu nyamukuru dushobora kwagurira ko, sivyo? Aha ku murongo wa 27 havuze ngo ninde, ku murongo wa 26 28, ni kuki mwiganyira ku vyerekeye impuzu? Nimuraba amashugwe yo ku misozi ingene akura, niyirirwa araruha ntajisha impuzu. Kuri 25 haruguru 25, nico gituma ndababwira nti nimukiganyire amagara yanyu ku vyo muzorya canke ku vyo muzonywa, canke umubiri wanyu ku vyo muzokwambara. Mbega amagara naruta ivyo kurya, canke umubiri nuruta imyambaro? Nongo hariho amagara turakeneye gufungura. Aha twese iyo bukeye turasohoka tukaja kurondera ibitubeshaho. Ku bafise imiryango turasohoka tukaja kurondera ibitubeshaho n'abana bacu. Aha ni umuntu wese. Kandi ababizi je navyo nzi cane bavuga yuko abaronse aha nibo bakara kukurondera cane, kandi utavuze rero udafise. Nubwo twese turi muri marato, turi muri course, turiko twiruka turondera ibidutungana n'imiryango yacu, kandi ni vyiza. Udakoze ntakajye. Twese turiko turiruka turondera ingene amagara yacu yoba meza, yaba ku giti cyacu, abana bacu, abo dutunze, turakeneye kugira amagara meza. On travaille dur, turagerageza kwitanga kugira ngo twubuke ubuzima burimo umutekano. Ubuzima burimo umutekano atari uyu munsi gusa, ahubwo w'ibihe birebire. Naco tudakora, uwabike arakora, uwavyinshi arakora. Rero tubona Yesu avuga ati hariho amagara yanyu, hariho imibiri yanyu. Ivyo vyose uko ubibona, baba barondera mu rwego rwo hejuru, baba barondera mu rwego rubayabaye, bariko bitwararika amagara, bariko bitwararika imibiri.
Haleluya. Ibi byose ni byiza, ariko turabona Yesu avuga ngo birimo kwiganyira. Ariko kandi kwiganyira, turabona Yesu atari kumwe n'abiganyira. Haleluya. Rero iki ni icyiyumviro cya Bibiliya. Umwe wese ngaha arahamagarirwa kuvyiyumvira ko. Kuko kumbure wovuga ati jewe rega jewe sincirukira kuvyo nzorya canke kuvyo nzonywa. Oya. Urondera kuzuza. Wararonse mugabo urondera kuzuza. Rero Yesu ariko akorana n'ingene umutima w'umuntu umeze. Umutima w'umuntu ni kumeze. Haleluya. Urondere aha bikwiriye byaha acavuga ati reka ngende mu kandi karere, reka nagure ngende mu kandi karere, reka nagure ngende mu kandi karere. Kiretse ko ahi Bujumbura bahavuye badufasha avuga ati nimugende guteza imbere intara mwaraje haru turagundana. Twaragundaniye mw'uyu muji, nimugende rero mupanurire iyo muva. Rero bene data, iri jambo nimukiganyire, turumva ko rivuye mu ijambo kuganya. Kuganya cyane amaganya. Amaganya ni iki? Amaganya ni indaganya. Ninde muntu twumvaganya umuntu aganyaganya kubera iki? Ubundi kuganya ni inyifato dushaka kubona ku muntu ariko iva mu mutima. Amaganya ava mu mutima urushe. Iyo uri kuraganya nukurushe. Amaganya ava mu mutima uremerewe. Ndaremerewe. Tro vyarenze igipimo. Amaganya ava he? Amaganya ava mu mubabaro. Ndababaye. Sinarinzi ko vyogeza aha, ndababaye. Amaganya ava muri insatisfaction. Kukehanirwa, kuburanirwa. Amaganya arava mu kubura ivyo ufata n'ivyo ureka. Perte de contrôle. Muramaze kubona ukuntu umuntu ashobora kugira wasiwasi ugasanga agiye kugurira imodoka y'abandi. Yaje yiruka yisanze ari ku modoka perte de contrôle. Rero bene data, mbwira mugenzi wawe ati nitukiganyire. Nimba Yesu yabivuze, birashoboka bene data ko tutiganyira. Haleluya. Birashoboka ko tutiganyira. Haleluya. Narifise uwo twagendana kandi yari ngaha mw'iri shengero. Niwe yakunda kuvuga ati kuva nkijijwe nkiga kuba mu ishengero, nkiga kumva ivyo bigisha, hari ikintu cambayeko. Yakunda kutubwira ati jewe nakuze nzi ko nzokubaka etage nini ngaha muri meri ya Bujumbura. Hama hejuru yayo nkaca nandika ku izina ryanje. Izina riboneka. Ivyo rero vyatumye nkorana stress. Nkajya amahera yanduye na yera. Kugira ngo nubake inyubakwa mu gisagara yanditse ku izina ryanje. Hari kibazo rero igihe tutatahuye uyu mutima wa Yesu uvuga ngo nimukiganyire. Umutima wiganyira n'umutima watakaje ikibanza. N'umutima ukehaniwe, n'umutima uremerewe, n'umutima urushe, n'umutima ubabaye, n'umutima uzazaniwe. Wabuze ivyo ufata n'ivyo ureka. Ibi rero biba bifise ingaruka nyinshi zikomeye. Iyo umuntu asa umutima nk'uwo, birica imigenderanire yiwe n'abantu. Abantu kenshi buzuye amaganya usanga batagikunda abantu.
nivyo caye sivyo. Kuko uvuga ati erega uganya ushiramwo n'abantu. None siwe yanzibiye. Iyo atanzibira kiriya kintu cyari cyaciyemo marishe sira nayironse. Amaganya yica imigenderanire n'abantu. Amaganya yica imiryango, yica abavukana, yica abakundana, yica ababaye inshuti. Kandi amaganya atuma umuntu aba no productive. Umuntu afise amaganya ntaba acikosantra ku gikorwa, acaba umunyantege nke. Ntubukiva mu nzu, ntubugikora, kuko uri ahantu wumva umenga uri sur échec. Amaganya ikindi kintu gikomeye arica ubuzima, arica la santé physique. Burya umubabaro udahera, ukuzazanirwa kudahera, aho umuntu yama yumvira ati mbe basha ndakigire gute. Umuntu aguma kanuye, aho umuntu ushaka kumubona kanuye atarakubita urugohe mu minota 5 ihahamuka. Rero Yesu iyo atubwira nimukiganyire n'umuti. Gutiganyira c'est la médecine. Uyu munsi bavuga ngo ibisukari kera nta byari bihari. Byari bihari mbwabo ku rugezo ruto. Mugobo uko isi itera imbere mu majambere niko dutera imbere mu kwiruka. Kandi uko dutera imbere mu kwiruka niko muri twebwe habamwo kumva ko bidakwiriye. Shaka gushika aha ndashikayo gute, aho kuryama urara wicaye wewe saa 8 buba bukeye. Gute umuntu yoryama saa 4 y'ijoro saa 8 bukaba bukeye? Iyo ni ingwara. Imitima ubu yarahungabanye. Ama hypertension. Uyu munsi ingwara z'amakanseri ni nyinshi. Ziva he? Tuvuga ngo kera nazari zihari ngo urumva ngisi yarahumanye. Sisi yahumanye. Ibibazo biri ngaha. Nico gituma bene data umuti ni kutiganyira. Yesu navuga ati nimukiganyire. Haleluya. Nimukiganyire ku magara yanyu. Nimukiganyire ku vyo muzokwambara. Harimo ibintu byo kwiyumvira cyane ku mubiri. Hari umuntu wo mu muryango iwacu ndakunda izina ryiwe, nasanze riramfasha mu byo nizera mu ijambo, kuko yitwa Sinibabara. Rero hari ikintu cyo kwibabara cyane. Burya kwibabara cyane uri muri Yesu haba harimo igihengeri. Kubera kwibabara cyane, kwibabara cyane ni umutekano muke. Iyo umuntu asa umutekano muke muri we yamana ubwoba, kuko umuntu yiganyira irape afise ubwoba bw'ejo hazoza, ubwoba bwinshi. Nimukiganyire. Yesu ashimwe. Nimukiganyire ku vyo muzorya. Aya majambo igihe je nahangura kuyasoma, turabona aha Yesu avuga ku murongo wa 27. Avuga gute? Ku murongo wa 26. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya, cyanye umubiri nturuta imyambaro. Yesu ashimwe. Wewe witwararitse cyane ingene urahungabanya uvuga ati kiriya kintu kidaciyemwo nzoba ndase opportunité. Nociye nubakamo inzu mugabo vraiment ntayo nzoba ncubatse, kandi ico kintu kigaca canka. Umuntu agaca shita, umubiri wiwe wose ugaca uhinduka mu gihe c'imyaka 2 canye 3, akagira umubabaro w'imyaka 2. Ariko aha nahakuye ijambo rivuga ngo mbega amagara ntaruta ivyo kurya. Aha nahakuye ijambo rivuga ngo iyo bukeye
Imana iba yagwanye intambara nyinshi kugira ngo tuvyukane amagara. Haleluya. Kuvyuka imitsi yaranze, wiyumvira aho uca, wiyumvira ingene uza kubikora, sicyo cyategezwa gutangura. Icyategezwa gutangura, wategezwa kwiyumvira ati mbega ubu bose bararamutse. Imana ishimwe. Imana ninezega umuntu avyukanye amaganya y'amagara y'ibimutunga n'abana biwe, ingene ijya procedure aza kugerageza kubesha kugira ngo icemo, ingene yumvira kugirira nabi naka kugira ngo bigende neza. Imana ivyo ntibishaka, kuko urumva washize imbere icokoreka kugira ngo amagara yawe abe meza. Mugabo ayo magara Imana niyo yitwararitse. Iyo Imana ititwararika ayo magara, ntuba waramutse. Bene data, iyo turyamye, Bibiri tubwira ngo Imana yo ntiryama, ngo mu kutuzigama ntikubita urugohe, ngo nihunyiza. Iyo aba Imana ihunyiza, Satani abakuramo umwe, ubu abasigaje bake. Rero iyo bukeye mwene data, icagaciro urakivyukanye ku bice 99 kw'ijana. Kuko icagaciro vyukanye n'amagara. Kuko Yesu avuga ati none nivyo murakene kwiyumvira ingene mushika kuri vya bindi, ariko vya bindi banza mubishire ku ruhande, mubanze muhimbaze kuko muvyukanye ivya mbere, muvyukanye amagara. Bene data, kuvyukana amagara n'ubutunzi bwa mbere buba. Uvyutse uri mu cumba, abandi ntibaraye mu cumba, baraye kwa muganga. Uvyutse uri mu cumba, abandi ntibaraye mu cumba, baraye hanze. Amagara ni icagaciro. Haleluya. Mbega umubiri nuruta imyambaro. Aha imyambaro bariko baravuga les choses matérielles, ibintu bifadika. Ahari imyambaro ushaka kuhashira inzu, ahari imyambaro ushaka kuhashira visa, ushaka kuhashira umuduga, ushaka kuhashira itongo. Rero bigenda birakura. Burya umwitwarariko ntufise uwudafise, umwitwarariko ugira bose. Nico gituma rero burya ico turondera la sécurité, turonderera umutekano w'uyu mubiri. Ariko Yesu avuga ati mbega umubiri nturuta imyambaro, nturuta ikindi kintu cyose wumva umenga niwakironka. Erega hari ibintu narigeze kugira ibibazo, umukuze niwe yambwira ati ikimbabaza nuko unsororera mugabo nkabona kutanezerewe. Inyama wazitumye zaje mugabo gumubwira ngo jya wewe gira. Hari umuntu ataba kijya kwera umubiri waranse, bikaza wowe ukajya mugabo we bavuga ati gira. Erega turonderera imibiri. Muga Yesu avuga ati uwo mubiri uronderera ujya sico guhe gushira imbere gushima uwo mubiri. Ni umubiri ni genda uguha. Erega nuhabwa nuko wabishitseko. Dès la matinée avant de partir na uguhaye umubiri. Hari igihe iyo tutamenye neza ingene twitwara, ibintu bishobora kuza imibiri iri incapable. Kubera iki? Kuko nitwigeze dushira confiance mu Mana. Kimwe mu bintu bituma imibiri iguma imeze neza, ikagumana ubuzima, ikagumana inkomezi, kimwe mu bintu bitanga kuramba harimo kwizigira Imana. Ibintu rero birashobora kuza tutakibijya. Kubera iki? Twashize ingufu ku kwiruka, dusigaza inyuma kwizigira Imana. Kuko kwiganyira kimwe mu bintu cica ni imigenderanire y'umuntu n'Imana. Rero bene data, iyo bukeye
ya tangura wirabwa ati yewe Mana yangiriye neza. Byukanye amagara. Amagara aruta ibyo kurya. Yaba twahera n'ibindi twobironse byoroshe. Yo mvyukanye umubiri ukomeye. Bana ndagushima ko mvyukanye umubiri ukomeye. Siko vyategezwa kumera. N'ubuntu ngiriye bwo kuvyukana umubiri no munsi. Nimba nshaka kuvyuka ngaja ku kazi, nuko wamaye umubiri, nuko wamaye amagara. Bene data, ndashoboka ko tubaho ubuzima butarimo stress. Ndashoboka ko tubaho ubuzima butarimo kwiganyira. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubingo ziriko zirashigikirana kugira ngo bave mu Burundi kumanyanga, kuko numva mu Burundi amaronderero yaraheze. Oya, amarondero ntiyaheze. Turarondera. Sivyo? Aho umugabo abaza umugore ati sheri, nari nagiye muri mission mugabo tuzotaha ejo. Ntahe canye ngume yo muzobe muraza. Byiyumvire ejo mu gatondo uzomenyisho. Hakeneye abakenyezi babwira abagabo ati taha. Erego umugore akubwiye ngo taha ucutaha. Aba bakenyezi barakomeye. Akubwiye ngo taha ucuta kandi utaha unezewe kuko yavuze ngo taha. Mugabo wihenda utahe yavuze ati gumayo. None wakigwa nande? Bene data, dushigikirane. Dushigikirane. Uru rugamba rwo kutiganyira nugo gushigikirana. Urugo kugira runeshe uyu mwitwarariko uri kurica ubuzima, uri kurica kazoza, uri kurica lo bien-être. Nuwo uyu muhamagaro nuwo gushigikirana. Haleluya. Nuwo gushigikirana. Gushigikirana mu nzira y'Imana. Haleluya. Ntimugire icyo mwiganyira. Bene data, ahantu haraturaba twese. Umunezero w'abana b'Imana uri kurakogwako kubera kwiganyira. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ugiye hariya, dusome aha muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. Matthieu 11:28. Nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. 29. Mwiremeke ingogo yanje canye mwikoreze ingata yanje. Munyigireko kuko ndi umugwaneza yoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Kuko ingogo yanje canye ingata yanje itababaza, irawahutse, n'umutwaro wanje uwahutse. Yesu ashimwe. Ngo nimuze kuri jewe ngabarushe n'abareme rewe ndabaruhura. Ngo mwikoreze amaganya yayo, mwikoreze imitwaro yanje, mwikoreze imitwaro yanyu ingata yanje. Haleluya. Bene data, ikintu dukwiye kumenya nukumenya yuko Yakobo nawe navuze mu cete ciwe, Petero mu cete ciwe ca mbere igice ca 5 ku murongo w'indwi haravuga ngo muyikoreze imitwaro yanyu, muyikoreze amaganya yanyu kuko ibababara. Aha naho ngo mwikoreze imitwaro yanyu ingata yanje. Ubundi bene data, ubuzima turimo twebwe ntitwategezwa kwiruka nk'abisi. Yesu ashimwe. Iyo turonse ivyo dukoresha nk'imitahe cyane, iyo turonse ku rugezo rwose, Imana ifise icyo ikora ku muntu wese ayizigira. Ku rugezo rwose Imana ifise icyo ikora ku muntu wese
ayizigira. Haleluya. Rero guhura n'imituremera ivyo ntibizigera bibura, ariko hakwiye kubaho itandukaniro hagati yawe n'ibihe bigoye. Hagati yawe n'ivyo tuma uhangayika, ivyo tuma uzazanirwa, shiramwo Yesu. Kuko igikorwa c'ingata niki? Ingata twese turayitahura. Ngira hari abatayizi babana bo ngaha ruguru. Ingata twese turayizi. Okay, dufate k'ingata twese tu. Akamaro k'ingata ni ikintu kimufasha nikorera. Nk'ubu ugiye nk'ahantu bakakubwira ati taha niki gitoki. Igitoki biragoye kucikorera ata kintu ushize hagati y'umutwe wawe n'igitoki. Yesu avuga ati mwikoreze ingata yanje. Nukuvuga ngo reka kugira contact direct n'ibihe. Reka Yesu agire contact direct n'ibihe. Mwikoreze ingata yanje. Ku kazi hariyo krize ziguhungabanya bituma utaha kubita abana bararembye. Reka gutaha urembye abana kukurembye. Erega iyo turembye victime n'abana kuba bafise. Ikoreze ingata ya Yesu. Hagati yawe n'ikibazo shiramwo Yesu. Mwikoreze ingata yanje. Ibihe, ibibura, ibikena, iyo batwankiye ibi na biriya, abo twari twituye, abaduhemukiye, la vie de tous les jours irimwo ibidutera stress, irimwo ibituruhisha, irimwo ibitubabaza, irimwo ibitwononera amagara. Ivyo bintu vyose birahari, ntituzobura guhura navyo, ariko feza intervenir Jésus. Hamagara Yesu abibemwo. Avuga ati mwikoreze ingata yanje amaganya yanyu. Haleluya. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo, girira confiance Yesu. Mwizigire. Haleluya. Mwizigire. Reka kwiremereza ibintu, shiramo Yesu. Birawahuka. Ng'umutwaro wanje urawahutse. Ndumugwaneza yiyoroheje. Ngo muyikoreze imitwaro yanyu kuko ibababara. Iratubabara muri bijya bintu bene data. Ahandi naho twasomye aha muri Matayo 6, ngerega ngo uwo mwitwarariko mukwiye kuwuhebera abapagani. Kuko ngo so wo mwijuru azi vyose. Azi vyose. Burya detaye zacu z'ubuzima Yesu arazizi. Buri kantu gatoya kose twategeza kugashiramwo Yesu. Arabababara. Mushiremwo ikibazo cyose uhuye, cikoreze Yesu. Reka guca ugikubita mu mutwe, oya, shirako Yesu. Kije hejuru yande ya Yesu. Reka kucinjiza muri wewe. Shiramo Yesu. Haleluya. Bene data twizigire. Twizigire. Igihe kimwe nariko ndasenga ndushe ndemerewe. Nkabwira Imana ati Imana ni woma kontra nk'abandi. Quelque part basi kontribuze ugatuma umakazi ku rubibe rwa kure rw'Uburundi. Masengesho nkayo ndayibutse ndababara. Mana, kujya abantu bashaka kuja gukora kure bakaza muri weekend, basi je naho noza muri weekend no tumanza rimwe mu mezi 3 kurumva ni ku rubibe rw'ubu. Tumuma kontra vyanse umakazi gato kabaho omwe ndiherwaye
yo naho noriha amahera y'inzu gusa. Imana irambwira ati erega burya nyizigira. Ubundi kuba ufise contrat indeterminé ni sawa, mugabo ntuyishire mu ivyizigiro. Reka kwishira mu ivyizigiro. Ndashaka kuvuga ngo je nkofise umutahe w'imiliyoni w'umuriyaridi, ndeka gushira ivyizigiro ngaho. Haleluya. Naho ivyo bigira uzoza uvuga ati burya jewe niteze Imana. Biragoye rero ko umuntu kino igihe yumva ko afise amafaranga yose ashoboka, kuko urabona nk'ubu ufise nk'imiliyaridi 2 kuri konti, baca bakubwira ati naho woguma mu nzu. Hari ukuntu babiharura, bazi kubiharura. Naho woguma mu nzu aho we mu myaka 10, ku munsi uri kurya 500,000, uwo muntu arya 500,000 uwo ku munsi, bariho mugabo ni baki. Mugabo akakubwira ati avec 2 milliards vraiment 5 ans n'umwuzukuruza azorya ari mu nzu. Isi naho igomba guzirikira imitima y'abantu, mugabo aho siho. Vuga ati Yesu ni wazombeshaho naho yafise. Yesu ashaka abantu bameze gutyo. Munyikoreze ingata yanje. Haleluya. Imana irambwira ati erega ubona umenga ndaguhaye umushahara vyo babigenze neza. Mugabo naho umushahara no uguha, erega sinonezerwa washize confiance muri salaire. Reka kubona ko vyogenda neza uhembwa ku kwezi, ndashoboye kukubeshaho, ndashoboye kugutunga. Ivyo ukeneye ko vyoza ku kwezi birashobora kuza udafise iyo kontra. Bene data, turakeneye ni gute twobaho tutiganyira, ni gushira ivyizigiro muri Yesu Kristo. Fata ivyawe, fata ivyo ugomba gushikaho, fata ivyo uri kurubaka, fata ibikuruhisha, fata ibikuremesha, fata uwo muntu, fata ico kintu cyose ubona kije nk'ikibazo hagati yawe naco, ushiremwo Yesu mu kumwizigira. Haleluya. Ndazi ko Imana yabahezagije ibintu vyinshi, ariko mw'ivyo vyose gira izigire Yesu. Izigire Yesu. Burya nukumve ko uzokwasa tous les dépenses, cyane uzoriha amahera y'ishure, ugatanga ration, mukariha amahera y'inzu, mugakora ama projet, mugakora imigambi, kubera inyuma y'ukwezi muronka ayanganuko. Ivyo ni biharuro bike ku muntu yamenye Imana. Vuga ati kubw'ubuntu bw'Imana uku kwezi ni kwahera, ivyisabwa byose bizogenda neza. Mugabo ntushire confiance mu mushahara. Cyaza ngo bizogenda neza ko ninahembwa ikinzogikora uku kwezi, mu kundi kwezi ninahembwa. Oya, ijambo ry'Imana rivuga ati mbega uzi gute we kuzogerejo. Tugira ivyizigiro mu Mana. Umuti wo kutiganyira ni gushira ivyizigiro mu Mana. Abari hafi igihe isoko ya Bujumbura yasha, hari intambara yo gufata abantu bakeneye kuja gusohora amahera bidakunda. Reka toya ntiwo bugishikayo. Oya reka ngende na Nyarusa ndaza hari ndayazana, none uca mu muriro. Habaye ibibazo vyinshi by'abantu baje biruka bagomba kwita mu muriro, ariko haba bababwira ati iyo ni perte de contrôle, ari amafaranga hari ntayo woshikira. Habaye ingwara nyinshi inyuma ya kiriya gihe, harabaye ama AVC, harabaye ingwara bamwe no gupfa barapfuye kubera umuriro ukoze aho bari bafise umutima. Rero dukwiye kubakira kuri Yesu,
ku buryo naho umuriro wokora ku bintu twe tuguma turi strong. Ubakira ibyawe kuri Yesu. Reka kubakira kuri kontra, reka kubakira kuri business yawe, reka kubakira ku muntu, ubakira kuri Yesu Kristo. Haleluya. Ahandi hantu habaye ibibazo ni mu Kajaga. Ari amazi yakoze ku ma investissement komeye. Bamwe baragwaye. Ahantu maze gushira amafaranga menshi, kandi wikuraraba hazova amafaranga menshi ku kwezi, wahagendera ugasanga ibyo wahashize ntabyo ukibona, nabishiza nahe, none birihe? Amazi yaduze. Nawe umutima ugacudu uduga. Gumiza imitima mu bibanza. Tugumiza imitima he mu bibanza. Haleluya. Icyambere rero cyo tuma tutiganyira ni kwikoreza Yesu imitwaro yacu. Reka kuvyikorera wewe ubwawe, reka Yesu avyikorere, kuko ngarakubabara kandi ngabizi vyose. Rero umwitwarariko wavyo nuw'abatamenye Imana, nuw'abapagani. Kuri twebwe twizera, twebwe dufise ivyizigiro he muri Yesu. Ikigira kabiri, ariya mu Bifilipi igice cya 4, mu Bifilipi igice cya 4 havuga gute? Philippiens 4 verset 6. Abifilipi igice cya 4 ku murongo wa 6. Nimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu bifatanije no gukenguruka. Ntimugire ico mwiganyira, ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Haleluya. Nagumye niyumvira icyatuma Daniyeli asenga 3 ku munsi. Kubera iki Daniyeli asenga 3 ku munsi? Kandi acabandanya asenga 3 ku munsi, dosiye yo kumurega yageze hehe? Yageze ibwami. Complot, kumubeshera. Bapanze ikinyoma cyo kumwicisha, kandi cyari cyatotse cyaciyemwo. Ariko Daniyeli yavuze ati oya, Bibiliya yavuze ngo yagumye asenga 3 fois par jour. Kweli kinone yagumye asenga 3 ku munsi. Nuko yari yizigiye Imana. Naho hari icete gitegura gutabwa mu gobo rw'intambwe. Haleluya. Nizigiye Imana. Mbandanya senga 3 ku munsi. Nimugire ico mwiganyira, ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Iyumvire, uzikejo bazoguta mu gobo rw'intambwe, kandi urazi birisiri, urazi ko ivyo bategerezwa kubikora. Wewe wocugira iki? Wocukoma karuru uti ndapfuye, nimumbabarire, nukuri sinzosubira gusenga, ndabihevye. Yagumye asenga. Kimwe mu bintu nabonye vyo dufasha muri iki gihe, igihe kirimo uruvange rw'ibiremera, uruvange rw'ibigomba kutubuza gutera imbere mu Mana, uruvange rw'ugomba kudutandukanya n'icyo Imana itugombamwo, ni gusenga. Haleluya. Ni gusenga. Burya gusenga n'umuti. Gusenga n'umuti. Igihe cyose wumvise ibintu bije bisuriranya, ukabona ko hari ibintu bije vyiruka, hama habuze icimviro kivuga ati reka nanje niruke nje gusenga. Iyaba
yaba mu mushuhira w'ibihe cyangwa yaba mu byo turiko turakora, igihe dushaka gushika hariya, igihe hari ibintu bitandukanye tubona bigomba kwica umutima wacu, iyaba misi yose twopfukamye. Iyo upfukamye, haleluya, murabizi, iyo upfukamye, ugipfukama gusa ucuruhuka. Ugipfukama gusa ucuruhuka. Iri bangaro ryo gupfukama dusenga twararitaye, benshi bararitaye. Mugabo umuti w'uwizera mu bihe ni gupfukama. Upfukama kangahe ku munsi? Abantu bazira ibanga ryo gupfukama baratandukanye n'uruhagarara rw'ubuzima. Abantu bazira ibanga ryo gupfukama ntibashobora kurya bahemutse. Abantu bazira ibanga ry'ubuzima ntibashobora gukora icyaha kugira babeho. Kuko amasengesho atuma muri wewe Imana iguma yitwa Imana. Amasengesho muri wewe atuma uvuga ati ikiba kiraba mugabo jewe nizigiye Imana. Amasengesho atuma muri wewe uvuga ati uko biri kose, haleluya, mu ijuru hari Imana. Amasengesho hari ubuzima. Ngo nimugire icyo mwiganyira, ibyo mugomba bimenyeshwe Imana. Yibihe, fata ibintu byawe ubihe Imana, uyibiragize. Haleluya. Rero bene data, amajambo naya, reka dukomere Imana amashyi menshi. Nimugire icyo mwiganyira. Haleluya. Uyu munsi ibihungabanya byabaye byinshi. Tugomba kugendera ku murindi w'abandi. Yesu yavuze ngo umwitwarariko, haleluya, ngo nuwo mwitwarariko, ngo nuwo abanyamahanga batazi Imana. Imyitwarariko y'abanyamahanga, imyitwarariko y'abatazi Imana ntidukwiye kuyisangira. Dukwiye kubaho dutekanye. Yesu avuga ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, akaruhuko nakiwacu muri Yesu. Haleluya. Icambere, mwizigire. Shira ivyizigiro byawe muri we. Vuga ati niwazotuma bikunda, niwazotuma banyakira, niwazotuma ndahashika. Iyi ngwara bambwiye, haleluya, ntizonyica kiretse Yesu niyabona ko hageze. Twizigira Imana. Bene data, kwizigira Imana naho wubakiye ibyawe. Ikibazo gihari, mbega burya ivyanje vyubakiye? Mbega uriya mugambi, aha twese burya dufise imigambi, mbega uriya mugambi hamwe wo kwanka vyogenda gute? Mbega ndizigiye Imana? Twizigira Imana mu bintu byose. Ikigira kabiri, dusenge, turondere Imana. Gira porogaramu yawe yo gusenga. Reka tuvyaguruke, duhe Imana icubahiro. Hari abantu bavuga ati uko bizogenda kose iki kintu gitegezwa kuzoshoboka. Hindura uvuga ati nukuri mwiki kintu nizigiye Imana. Nukuri uyu mwaka nibizohera ntabironse. Oya, hindura uvuga ati nizigiye Imana. Hari ahantu icyo bizodusaba cyose tegezwa kuzohashika. Icyo bizodusaba cyose tuzoruhuka kiriya kintu tugishitseko. Oya, izigira Imana.
ibi bintu mfise ibi na biriya bizoshoboka. Oya, izigira Imana. Vuga ati kubw'ubuntu bw'Imana, niyaba ari umugambi w'Imana, iki kintu kizoshoboka. Haleluya. Nyiriho, uduze ibiganza byawe. Ngo umunsi wose ufise amaganya yawo, uruhijwe n'ejo, nta munezero ugifise, kuko ejo wama wumva umenga niwe uhafise, wama wumva umenga uri gutegura ibintu ufise mu kiganza, ariko tegura ibintu, aleluya, wumva ko birimo Imana. Kiri bachijuru zizigira Yesu sokwampa izigira zikutazomemukira ninaramuka reka uduze ibiganza byawe, uvuga ati Mana ndanse cette course, uvuga ati ndanse iri higanwa rituma ngusiga inyuma nkagenda jenyene, ndajyanse. Senga gutyo, uvuga ati iri higanwa narimo, uyu muvuduko narimwo, uku guharanira ibintu narimwo, gutuma ngusiga inyuma nkijana jenyene, minsi yose nkaremegwa, minsi yose nkaruha, minsi yose nkigwanira, minsi yose nkagwa mu vyaha. Isengere mwene data, ejo naho Imana, amagara ni Imana yatanga, umubiri ni Imana iwuzigama. Bwira Yesu uti Mwami Imana, ndicaye hasi. Mubwira ati ndicaye hasi, je ku birenge vyawe, je ku birenge vyawe. Yesu we, isengere mwene data, namba hari umubabaro, ubwire Yesu ati uyu mubabaro, aleluya, reka uherane n'uyu mwanya. Stress yanke ku buzima bwawe, anka iryo vuduka ry'umutima, anka kubyuka wiruka nk'uko iby'isi byiruka. Bwira Imana ati Imana ndi imbere yawe, ndaje unkoreko Mana, ndaje gutuza, ndaje gutekana, ukore ku vyiyumviro vyanje, ukore ku mushaha wanje, ukore ku mubiri wanje.
turakwihaye Mana, turakwihaye. Ijambo ryawe ravuga ngo nitugire icyo twiganyira. Mana, turaje, senga mwene data, bwira Imana ati ndaje Mana. Uti natakariye mu maganya, uti natakariye muri stress, bwira Imana ati ndaje Mwami. Natakariye mu kuremerwa, natakariye mu muruho, natakariye Maya fire, naratakaye, nakarira mwisi nk'abandi bose, natakariye mu byaha, nakarira mu kwicira inzira, nakarira mu bitari byo. Ndaje Mwami, je kuri wewe, je kuri wewe, ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, kumbure waruremerewe, ngwino kwa Yesu. Warurushe, ngwino kwa Yesu. Oh, dukomere Imana amashyi menshi. Bene data, tugire umuhigo w'iby'Imana ishaka ko tugira umuhigo, kandi tugendane na Yesu muri byose. Haleluya, amen. Ukuremerwa guhagarare, imibabaro yuzuye umutima ihagarare, ibyo gushika ko mu nzira izo arizo zose bihagarare, ibyo guharanira ibintu mu nzira izo arizo zose bihagarare. Tumwizere ngo ni wari arasharje y'imibiri yacu, y'amagara yacu, ngejo hacu ni wahafise. Dutekane tumurekere urugendo rwacu rwose, ngo tumukorere urugendo rwacu rwose, nawe azorushitsa. Haleluya. Twicare gato twakira umuntu agomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuruhuka mu buzima bitangurana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibi twobivuga mugabo uri hanze ya Yesu mu byaha nacyo byo gufasha, ariko bitahurirwa muri Kristo. Uri hano wavuze ati umunsi umwe nanje nzohaguruka ninjire muri Yesu, nihana ibyaha ndamwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Naho wowe umwe ntutinye kugira gutya. Umuntu umwe agomba kwakira Yesu umwami n'umukiza. Imana imuhezagire. Hariho uwundi nutaha udahungiye muri Yesu. Haleluya. Rero twamubonye, reka Freddy amufashe. Hariho uwundi, ndabona uwundi hariya. Imana imuhezagire. Reka Methode amufashe kwakira umwami Yesu. Mufasha ze ngaha. Nihagira utinya kuza kwakira agakiza. Umwami Yesu. Abasigaye reka tujaguruke, aba bene data babafashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Reka tuvyaguruka abasigaye dusenge turangiza. Uwiteka Imana, turagwaye amashimwe, turagwaye icyubahiro. Wakoze kubw'abantu bawe baje hano kugushengerera abana. Iri jambo waduhaye reka rigire ikimazi mu mitima, reka rigire ububasha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Riba imbuto itewe mu mitima, izana ubugingo, ikazana amahoro, ikazana umunezero,
ikazana intango nshasha. Ugendane n'abantu bawe Mana aho bagiye kuja, ubitangira imbere, bashishikare kubana nawe. Ino ndwi yose turayisengeye, usubire kuduhuza mu bihe byo gusenga. Uhereye ejo witangira abantu imbere yawe aho bagiye mu miryango, mu bikorwa vya misi yose. Urakoze Mana, mu izina ryawe gera Yesu dusenze dushima, amen. Imana ibahezagire, turarangije, murakoze.